Turabaramukije mwese abakunzi ba Menya N'Ibi Média n'abakunzi ba Presse Journaliste n'abakunzi ba Ajorova Washington 10. Ajorova from Washington 10 1 2 3 4 Ajorova Nyusayirova aka akabidunga kabinanga kayitinga vegetarian akaputinza mara kumupa. Nawe getsa gaho. Nivyo bintu byawe. Bizica umuntu n'ukuri hama rero uno musi dufise ubundi mutumire ngaha mushasha yebana ni mushasha mu kiganiro Menya N'Ibi Média ariko si mushasha muri industry ya plus 257 kameme. Mutumire wo kwivuga. Ntari bikweri ariko gusaje baranze cendi camamare. Oya ndabizi mugabo ni mushasha kuri Menya N'Ibi Média kameme. Ni Sikwetu Pro kama kawaida. Mtoto wa MGZ from Dunda Music. Turi ngaha nyene kuri chaîne ya televiziyo Menya N'Ibi Média. Menya N'Ibi. Nuko rero dusanzwe tubahereza amakuru menshi avugwa muri entertainment. No munsi naho twegereye muhinyanyuzi ngaha bikora neza bigashimwa ngaha mu gisagara ca Ngozi bamwitwa Sikwetu Pro. Man. Tugaturi kumwe n'undi mu journalist akaba no muririmbyi yitwa Ajorova. No munsi rero twagendeye Sikwetu turashaka abantu batamuzi bamumenye Sikwetu ninde. Uno munsi dushaka rero kubwira abantu Sikwetu uwari we n'abandi benshi bamukurikirana batari bazi biography yiwe abibwira. Sikwetu Pro ni muhinyanyuzi asanzwe akora mu gisagara ca Ngozi. Yagiye arakora indirimbo zitandukanye n'abaririmbyi batandukanye. Urabanyengozi, urabanyabujumbura, urabanyagitega, urabanyakarusi. Ego muncamake ni ivyo nyene bijanye n'akazi kiwanje. Sinzi ko mushaka n'ibindi. Ego sivyo gusa. Ama wowe nk'amahiti umaze gukora y'abaririmbyi. Ni yihe hit uvuga ati yinanje narakubise? Hiti ni nyinshi n'ubu nguma nkora hiti. Oya ndabizi ko ari nyinshi mugaha ashobora kuba hari imwe uvuga ati yikameme ni international. Ino yiserukana niyo bomye. Reka nje guhiganwa na ba element na ba kuri the magic n'abandi benshi ati ndashobora kujana ino hiti. Tano yiserukana. Naje koze nk'iyitwa Maisha y'umuririmbyi yitwa Sam John w'Ikarusi. Bo ayindi nakoze yitwa kumujugunya. Yo ya Simple Jizo. Simple Jizo ndamuzi jya n'umwanditsi mwiza mbwene. Kumujugunya canke kumugozi. Byakomeye. Bo hayo n'izindi nyinshi zimwe ntabanibuka. Yego. Niye ndirimbo ya Sikwetu Pro yoba azi imaze guca ku televiziyo y'igihugu. Yakoze avuga ati jewe touch ni ya Sikwetu ibirimwo byose nije nayihereye hasi muri audio ndayubaka ubu iyi ndirimbo irashobora kubivuzwa ku radio nkuru y'igihugu. Oya ntayihari. Oya kubera jewe indirimbo nyinshi nkora usanga ari indirimbo tari ngombwa ko zoca kuri TV y'igihugu kubera aba basani baririmba ibintu by'urukundo sico kimwe n'ivyo televiziyo zikunda kwerekana. Muzoze muraraba burya televiziyo zerekana ibintu biri culturel cyane. Rero abajene bubu ntibacita muri mu bintu by'imico n'akaranga. Bacarimba ngo fata kungi. Ngo fata kungi. Inzoka ni baby. Inzoka ni baby rumva ivyo kugira bije kuri televiziyo ni ngorane. Aho byishe byose. Yego. Ni Sikwetu Pro twarangije umwaka wa 2023 tukinjira muri 2024. Dushaka tumubwire urugendo gwe muri 2020 atubwire mu ncamake majambo make 2023 ibyakozwe igihe iza twofata yuko izina rya Sikwetu Pro mu mwaka wa 2022 mengo ntigyumvise cyane sinzi ko bahaye ingorane cyangwa ryo yavuzwe nk'umbrand yumve. Sikwetu abivuga ko iki? Siho narindi byabaye ngombwa yuko njabuka hanze 2023 anagiye hanze Tanzania kumvo za performance y'akazi nyene kwa meliora intelligence knowledge. Ndavuga ati ifo yuko mbanza kujabuka hama nkazogira ikintu ngaruka nzaniye abanyengozi muri rusange abarundi bose. Utarabaho nyene uravuze yuko wajabutse hakujya nkumbure kwa meliora intelligence sinzi yuko ushatse kuvuga ko ariko
urameliyora mu bijanye n'ubuhinga bwa production cyangwa mu bindi bintu sinzi yuko ushobora kutubwira mu gihe duheruka kubona mengo na studio yarimutse aho yaho rikorera uyishira handi hantu ariko amakuru adushikira ko ku artiste bamwe batubwira yuko urinda kubaho hantu utari kurahakorera sinzi iyo intelligence aho ariko uburyo wari kurayemerera. Mu bisanzwe narajabutse ndagenda Tanzania maze kugerayo naramazeyo ikiringo kitari gito hama nyene hariho studio nashikiyemwo hari ivyo nakoreyeyo hari ivyo nagenda bonayo bivanye nabo twari turi kumwe nyene hama igihe kigeze ndagaruka maze kugaruka rero nagarutse ibikoresho naho nafise atariho biri kuko nari nabirungitse Bujumbura muri CB Music. Rero ngarutse kubera nasanze CB Music nayo iriko irabikoresha kandi babikeneye cyane sinahise ndabitora nahisemo kugura ibindi vyuma. Rero ivyuma vy'iwanje ntabwo byari biri ngaha hafi ku buryo bw'uko twasha tuvuga ngo birahari mugabo umwanya n'umwanya ndashobora kuja kubitora ko narindindiriye yuko ibintu nabo biyisuganya ibintu bikagenda neza muri CB Music. Aho nyene tukiraho CB Music hariho ubu icuti mufitaniye canke nayo usanzwe hariho partnership. CB Music umuproducer waho ni umuproducer duhuza cyane dukunze kuba turi kumwe turafashanya mu buntu butandukanye nka cyane nk'iyo hari nk'ikintu ukeneye gishasha uramusaba cyangwa ari ikintu nagukeneye ko kagusaba rero ugasanga muri ko murakorana muri iyo partenariat. Gusa ntabwo nigeze ndonka umwanya wo kwicara ngo dukorane ibikorwa nabo oya. Okay. Aho nyene rero Sikwetu tukiri ngaho wowe watanguye kariyeri ya production yawe? Je production nayitangwe ndi mu mwaka w'8 ari nko muri 70 ari muri 2007 urakuze 2007. Sikwetu Pro Mumbure jewe hariho ikibazo cy'amaziko nza kwifuza kumenya cyangwa abanywanyi ba Menya N'Ibi Média abanywanyi ba Base Journaliste abanywanyi ba Sikwetu Pro abanywanyi ba Jorova abanywanyi ba Washington 10 nkumbure n'abanywanyi ba entertainment y'umuziki n'ibindi nkumbure bijanye n'ivyo twifuza kumenya. Wavuze ko wagiye muri Tanzania ariko ntituramenya neza nk'abaproducteur mu gihe tuzi ko umuziki wa Tanzania wigeze kuba waramize ubu Burundi ntituramenya akantu kibanga wa warakuyeho nkumbure uwo kwitura ushobora kuvuga ati jewe ndafise ikintu gikomeye bivanye nkumbure nabo mwagiye muhura. Yani ibintu byibanga umuntu azomenya hari indirimbo ya video turiko turasohora indirimbo ya video y'umuririmbyi ni indirimbo nakoze kuva aho mviriye Tanzania y'umuririmbyi yitwa Sam John aba ikarusi. Ni video rero turiko turakora montage yayo naragiye kuyishutinga kuri Noel mu giteramo cyari cyabereye ikarusi asinibuka izina ry'ahantu cyabereye mugabo abari muri ziriya nzira nyene abantu bahari abasha bahamenya aho cyabereye kuko baranambonye kuko biri no mu bintu vyatumye umuririmbyi Sam John ndamufata nk'umuririmbyi tugiye gukorana uyu mwaka wose ari kumwe n'umuririmbyi bitwa Ringress akaba abaririmbyi ngiye gufata mu mugongo uyu mwaka wose kugira ndabe yuko hari intambwe boshikako muri music. Ego donc kugirwe nka manager wabo. Ego bo rero indirimba video igomba gusohoka muri iyi minsi niyo izobumvisha ikintu nakuye Tanzania n'ikintu gishasha muri industry y'umuziki wacu ngaha NGs. Aho nyene Sikwetu tukiri ngaho none Sikwetu wakora ama audio gusa cyangwa ni no mu direct? Je nkunda audio cyane mugana amasanamu ariko n'amasanamu ndayakora. Urumva uriko rukaba na generale bose. Yego yes unadusobanura yuko iyo ndirimbo ya Sam John woba wayihereye muri audio nkumbure
ugaca unayishutinga ku buryo uzoyiteranya mu buryo bwa video ukatubwira yuko iyo ndirimbo uko izoboneka ku rubuga byose azoba ari wewe na inkumbure n'uburyo ko bavuze ko abantu ugiye kubafasha kuva ku ntango ahubwo nk'ico no basaba nyene nimba byo nakunda twobana amasanamu kugira muri iki kiganiro muzoyacishemwo bashobore kubona yuko nyene tuticaye turiko turakora nk'uko nyene turiko turabivuga cyane ego aho nyene rero tukinga aho Ngozi turazi ko hari aba producer benshi nakahe kantu woba wisangije uvuga ati jewe ba Jonathan ntibagerako bakorako ba Bright bose nta numwe bagera kantu kumwihari ati je ndabona yuko uwoshaka ari cyo nyigirako yego kiboshaka bonyegera kwa aka kantu ndumwe bo ico kibazo kiragoye kwishura ije ni kibazo kigoye kwishura ico turi ampe philosophique ariko kukishura numva nko kuri wewe kuriyizi ico kibazo kiragoye kwishura kubera yuko ni kimwe mu bintu bisaba kwitapa rero kandi burya umuntu yari karitapa kenshi na kenshi hari nige yitapa n'ibintu atari byo ahubwo je ikintu babwira nimuze mugute mwumvirize ku buryohe bw'ibikorwa byanje nkuko mwagiye kwa Jonathan mukavyumva nkuko mwagiye kwa Ifu mukavyumva cyangwa mukagenda kwa Ntuzeya badabuize bagiye twamadurira muri za Victoria nkababona mugabo je ntibaba bananze imbere hari gihe je ndabamenya kubera mba narababonye nyene ku Ntuzeyi ariko bigasaba yuko cyangwa asanga bari banzi ku banyumva kubera yuko je ntakara ama video ugasanga ntibari bwambone bisaba yuko na jewe bantumbera narumvise umuririmvyi Dabuizi vraiment arashoboye arabizi ngahe Ngozi kandi rero narumvise urya nanje duhuye twokora ikintu c'umungara hamwe uriteze yuko Dabuizi bamukorera ibintu kurusha bijya CPG amukorera yego cyane kweri ndahira yego nanje aho rero ntuye kumukuzana ariko arabyumva ashobora gukurikirana cyo gikaniro Dabuizi ni umwe mu bantu mbere cyane bakurikirana Menya N'Ibi Média yego hamare aho nyene Sikwetu tukinga turazi yuko uvukana n'abandi batipe nabone bakaze ngaha muri industry ya plus 257 harimo bitwa hatari nabone umwe mu producer twemeranga kandi nawe umurapera komeye cyane ngaha yitwa Helpiniga mbere uno munsi nejo haheze ayikakoresha igiteramo hari gatsinda nawe uko biko biragiye yego oya amakuru ya mbere yo kwizera yambwiye yuko igiteramo cyaraye kibaye ari sawa mu masaha make naho bagira basubira ikindi kandi yego mu igiteramo cy'imisi urumva yuko hari inoti bariko bariyegeraniriza abahungu bose ko muvukana ukaba wumva bafise ivyo muhurirako umwe n'umuririmbyi undi n'umuhinyanyuzi nka wewe ko mwese numva umenga mukunda entertainment hariho mu muryango iwanyu umuntu yoba yarafise ako kantu kumenga ni impano y'umuryango je nanje ibyo bintu mazigenda vyibaza ariko nkurikije uburyo twakuze nagenda abona mama wacu akunda kuririmba kandi wanashaka na se wiwe ariwe sokuru wacu yari umuntu w'umumoraliste yakunda kuririmba nawe yaratwigisha utuntu twishi yakunda kuducira n'imigani ariko gusa ntabwo nigeze mbona umuntu w'igisokuru cacu yo baravuga canke ngo babaramumbwiye yo baravuze ibintu by'ibicurarangisho ntawenzi ariko ndiko ndaraba ndabona ko ibi bintu atari bisanzwe harimo akantu uko twe nta muntu n'umwe mu bo tuvukana ataririmba urumva ntibinagorana rero nta numwe mu batuvukana bose atari umuririmbi atari mwiyo game y'umuziki yaba ari umuhungu yaba ari umukobwa bose n'abaririmbi nawe witwa Oziana Dusabe n'umuririmbi muri gospel hariho witwa Mugisha Rusi we yaramaze gukora n'amavideo menshi ya gospel umuryango wanyu ni tarantiwe sa no kuvuga impano rero yo kuririmba iri muri twebwe twayose mu maberebere y'abavyeyi bacu nyene aho nyene tukiri ngaho wewe ko twumva abi wanyu bose arabaririmbi ugerageje kuraba generation fitire bose ubona bo gumara abaririmbyi cyangwa yarakwiye kuvamwe bamwe bakaja mu domene kanaka kugira ngo mwese ntimuje muri ibi kuririmba ni vyiza ariko ingorane
ngorane turi mu gihugu gikenye ni ukuvuga tumeze basi nk'abaki nka kurya umuntu ashaka kurira kandi atana akamaro bifise nyene ukavuga ati jereka nirize yani rero no kuririmba tusiga tubikora kugira ngo twumve yuko emotion zacu zotuvamwo naho nyene Sikwetu turi ngaho yego mbe n'umugabo canke n'umusore je ndi umugabo tubatse mfise abana 3 urabiriye moto yego abe usengera hese ko abantu bamwe je sinovuga ngo segera kubera yuko murazi ijambo ry'Imana rivuga ati hazogera igihe abantu nawe bakiza gusengera ngaha kuba umusozi ahubwo nawe urabyumva nyene ijambo ry'Imana biriko birashika ibyo ryavuze ni ukuvuga ngo rero si ngombwa ko tuzorinda ku Yerusalemu gusengerayo Sikwetu asengera hashitse jewe n'ukuri nkumbure tutibagira kubwira baza gukurikirana kino kiganiro aho ushobora kukibona hose gufyonda aho ubusanze n'ukuri yavuze Sikwetu ati turi mu gihugu gikenye ntiyabeshe ariko nta yindi fashanyo bwa mbere tubasaba atakwanza gufyonda watukura kuri subscribe ugafyonda najya agakengeri itibagira commentaire ibitagenze neza ukabivuga kugira tuze tubikosore yakurikira ibyagenze neza nabyo ukabivuga ni byiza cyane biradutera intege cyangwa bikanaduca n'intege nkumbure bivanye nuko wabikoze ariko icyo twifuza n'umutima mwiza no gufashanya ariko journaliste Blade ntituze kugira tutamajije uyu n'umusokuru mu muziki wo ngaha mu Burundi muri rusangi yakoranye n'abaririmbyi benshi harimo ba Side Brother ba nani harimo abaririmbyi nkumbe ubona bakera bakuriye mu muziki hano bacinca misi bose bapfuye babona bagome ni bose abana abaririmbyi bakoranye nkumbure tuze kugenda tumajije uko yo compara umuziki wa kahise ko mu myaka ingahe iheze naho dushitse ubu nawe yageragaje kubyumva natubwire uko ibintu byifashe urumva mona mirero tubwire ikibazo nashumvise je ndiko ndihweza uko muri kahise umuziki wari umeze nuko umeze ubu mu Burundi umuziki mu Burundi ufise ikibazo kimwe abantu badukuriye canke abantu bafise imyaka idusumba bamaze kugera mu myaka 50 40 ibi bintu vy'umuziki umuntu abigiyemwo ntibamutahura niyo ngorane hari kandi ibyo byamyeho kuva kera je nifuza yuko iyo mentalite abantu badukuriye bafise ko boyihindura kubera yuko umuziki ufise akamaro abahinga bo bavuga yuko ufashe ibiharage ukabitera ahantu ugaca ufata aho hantu dufate nka rujya uruhande rumwe ugaca urushiramwo iradiyo ikagumiza iravuga aho hantu ibiharage byaho bikura neza kandi bigakura n'ingoga bigakura neza kandi bigakura n'ingoga gusumbya ibiherereye ahantu ata muziki uhari rero ikindi kintu ushaka gufata inzoka burya uyitega iradiyo uzi ahantu hari inzoka ukazanaho iradiyo iriko iravuga usanga yaje nawe gutamba umuziki usanga iriko arakubita nyene rero ufashe inka ukayikama ukayikama umuziki uriko uravuga uzoyikama amata menshi gusumvya uriko urayikama atakaziki kariko karavuga nukuvuga rero birababaje kubona aba bakuru bacu cyangwa abavyeyi bacu badukuriye badasobanukirwa akamaro k'umuziki bigatuma rero burya n'igihugu nticotera imbere umuziki udahari nukuvuga ngo turipfuza yuko namba ari ministre amenya yuko umuziki ukenewe mu Burundi namba ari prezida turifuza yuko nawe amenya agaciro k'umuziki mbere akawuha priorite ikomeye cyane ego na cyane
n'ikindi kintu ibi bintu vy'imbuga ntibikoreshwa cyane mugabo birafise akamaro ngaha mu Burundi abantu bavyiyumviriyeko birasahiriza nk'ubu wifitiye akazi usanzwe ukora ugaca wongera ugashirako kandi kazi kajanye n'amarezo sosio birashobora kugufasha mugabo vyose ukabikora mu bwitonzi n'ubwenge apana gutuka abantu apana kuvuga n'aba bandi apana gucoza rero birakeneye yuko aba bakuru bacu badushigikira kandi hamwe bodushigikira byogira ingufu kuko rero igituma ivyo ndabivuze nuko hari igihe ushobora kuba umuririmbyi ukasanga ufise abavyeyi baguma bagushoza ngo ivyo bintu wagiyemwo ngo nk'ivyo bintu bizokumarira iki bizokujana hehe rero nibamenye yuko niyitala kuva kera narindi yamyeho naho ubu vyahinduye isura abantu bagakoresha ibintu bikoresha umuyaga nkuba urabona kera bavuze umuduri ikembe inanga imyironge ibikoresho bisanzwe ubu vyarateye intambwe mugano muri intambwe vyateye ntibabifate nk'ubujuja ahubwo nukuza badushigikire kandi badushigikira ibintu bizogenda neza je nico novuga nabundi muri rusange umuziki umeze neza aho nyene tukiri ngaha twagiye duhura n'abantu benshi batandukanye baba artiste bavuga ivyerekeye ivy'umuziki wo ngaha Ngozi yuko hariho abantu bamwe bawufukamye mu nda cyane cyane ngo nk'abapromota bo ngaha utagira kure yuko umuziki wo ngaha ari umuziki abantu bajejwe kufata mu mugongo ari abantu ahubwo baca bivugira ivy'ahandi aho kugira ngo bakoze impano zo ngaha wico kintu hakivuga kwireka bo jico kintu naje ndakunda kukivuga yani birababaje cyane kubona mu Burundi tutarigera duha agaciro k'igikorwa cyakorewe mu Burundi nk'akarorero mu Rwanda jewe Sikwetu ndi umuproducer sinoja mu Rwanda nkore production akirugaye ntiwinjira nukuvuga aba producer baho baramaze gufunga nukuvuga wugiye ngo ugiye gukorerayo nta n'umukiriya uronka sivyo nukuvuga ati rero iwabo barazi gufatana mu nda bagashigikira ariko ngahi Ngozi kuri ico kibazo mbajije hari abantu babiri baturiye karabaye abo bantu babiri barakwiye gukosora kuko ngahi Ngozi nibo bafise ingufu zikomeye cyane mu muziki n'ubu bavuga ati tugira tuzamura uwo muziki ngo tuzamuka abo bantu sinda bavuga mu izina nta n'amahera ya publicité je sinda bavuze mu izina mugana abantu babiri kandi nibiyumva baca bimenye umuziki hejuru mugabo bo ugejeje kuri ariko hariho akantu kamwe bariko barawugara none bo babawugara kumva nyabaki ikibazo cya mbere gihari bamaze kugira mayindi nkazaba abavyeyi bacu biyumvira ko umuntu agiye muri studio agasohora amahera yiwe umuziki bakawumuha ashatangura gutoza inoti ubwo nyene nukuvuga nabo bagaca bashaka ngo nawe ngo bahabwe inoti urumva ariko ngira ndakubwire aha mu Burundi ntituragira ku rwego rw'uko umuziki yoshobora kugusatisfeza wewe nk'umujournaliste sivyo ntituragira kuri urwo rwego rero kubera iyo mvo bisaba yuko nimbanje iwawe nkaza kugusaba nkagusigira nayo agasoda wari ukwiye kushigikira kugira ngo ntangure kuvyaza umusaruro ca gikorwa canje amene natangwa kuvyaza umusaruro ca gikorwa canje wanashaka na Amusteri nzoyigura mugabo nukuri utangoye kusaba Amusteri
ntafise nayisoda na wa muziki utaratangura kuma birabaje ari nk'umwana agitangura umuziki ikintu rero kinambabaza rero ndacakubwira rero ndacakubwira ukaza wumva bariko baravuga Medi niyo bura musteri mugabo ntanabaha nifa mugabo bakamuvuga no gusarara imihogo igasara Diamond nguko urumva Diamond nuko Diamond wangiye kayo baha champagne mugana nabazi mugabo ntanabazi mugabo gasanga bariko barayagura bamuvuga mugabo jewe ngaha anobaha nagasoda bakanka kumvuga ico kintu kirababaje cyangwa usanga ari bindi bavuga ngo uwo mwabanyarakengeretse usanga bakubona nko ngaho oya sico kibazo ahubwo yani nugushira imbere ivyumviro vyabo canke ineza yabo yani si babandi bipfuza gukora ikintu kitazibagirana burya twebwe abaririmbyi dukora ibintu bitibagirana urashaka kuririmba indirimbo ugacupfa iyo ndirimbo ikazokwamira vuzwa imyaka yawe yose ngakaroro nka Side Brother indirimbo yakoze burikukiye n'umunsi iracavuzwa basha no kwindunyakije kugera ya rero abajournaliste bo ngaho Ngozi ntibariko barakora muri izo systeme kandi nukuri bizogorana kugira umuziki usubire kuvyuka akandi reka kantu kanyuma yego nama nagiye mu biteramo ukaza wumva habereye igiteramo ngo ca muziki ugasanga na jizo ntihagihonyoje mu kugura nta n'ubuza kubona kuri stage none Ngozi hari umuziki kandi mu mateka tuzi yuko ngaha ariho kubuzi umuziki w'uburundi kwa Canjo Amisi mugabo ugasanga umwuzukuru wa Canjo Amisi nari karakigwa kuri stage ivyo bintu birababaje maze kubibona kenshi n'uyu munsi hari igiteramo numva ngo si bobo ngo yateguye iki ni utanyerera dance competition ubwira abaririmbyi bakirimo abaririmbyi barimwo harimwo bitwa Medibit ni mu producer akaba n'umuririmbyi harimwo umuhungu ava mu ntara ya Gitega bamwitwa K-Wine hakabamwe na Dabuiz umuririmbyi nuze ya umuririmbyi wa agacupa urabona agacupa nuwo mu gisagara cyangwa chupa kwa chupa Nasredi yararimo ntawenze n'umuririmbyi yakoze indirimbo nziza nziza yakoreye muri Victory Media ushobora gusanga yaramutsinze sibo bagahita n'abamu ndakubwiye nk'amabwa ujya mu tipe amaze kubonera mu muziki mu birori byo ngahe Ngozi uravye ingene aterura stage abantu bakaguruka mugabo ukabona nkakubwira amabwa amaze kuhabonera atari umuririmbyi Natasha wenyene yamuhaye 100,000 kubera abonye ingene afite talent urumva na Natasha no kubera atari umunyengozi ngira ngo nkiyaba ari umunyengozi yari gucamuka mugazi kweti nyene nkumbure turiko turejyana ku musozo w'ikiganiro kuko ibibazo ni byinshi twobimara mugabo aho nyene sino jyana kubajije wavuze yuko hariho impano ugiye gumanaginga kandi ukavuga ko abasore bavikaruzi ariko uvuze ko hari umusore ungahe Ngozi nkumbure ni Nasire duvuze atera stage kandi akora bigashimwa kubera icyo tamunazinje nawe uwo hafi wona ntacyo mwamukana nawe abantu badafasha umuziki ya kimwe mu bintu bya mbere dukorera ko bujya muri studio kugira ngo tufashe umuntu ushaka tumufate mu mugongo nuko tuba tumubona by'abaririmbyi rero bo ngahe Ngozi benshi burya sindababona ntacyo byayifana n'abajournaliste n'ubure oya nukuri nta mutima mu bindi abafiseko kandi uzoza nyitura arishambwira cyumvikana tuzogikora neza ushatse kuvuga yuko wawishuye nkumbure icyo kibazo cyamenyesha makuru yuko badafasha nkumbure uravuze yuko abarimbyi bahano tababona nta kuntu oya cyo tunagisubireko sibyo okay reka ndabivuge nk'umujournaliste kandi ndabivuge nk'umuproducer naje ndafite umuririmbyi ngahe Ngozi nafate no gwa n'amavideo ari kararira bambe n'amaudio ari kararira urumva umuririmbyi
w'umukobwa nakoreye n'indirimbo irajya hit aranayisubiramo icyo yakora acara nayisubiramo yaragarutse sibyo arambwira ati Sikwetu Pro nshaka gukora iyindi ndirimbo namubwiye tumvirize hamwe wasubiramo ya ndirimbo genda bagukorera iyindi nshaka byagenze gute sindavyo wamukoreye indirimbo arayitahana wayihejeje je nako zirahera twadutse na video nyene hajya tugeze kuri point yo kuyisohora umukobwa nza numva ngo agiye kuyigirisha remix yagusibwe ya mbere yandi mu ncamake yarasuzuguye sivyo kuko mu bisanzwe wanashaka uretse no gusuzugura indirimbo kuyikora remix n'ibisanzwe mugabo biravana iyo uzi ko indirimbo utayirihiye amahera burya uyigira ko n'uburenganzira bukeya sivyo iyo ugiye usaba umuntu service si vyiza ko indirimbo muba mwakoranye uca uyitwara mu yindi studio ngo ugiye kuyigira remix kubera ifise vibe ni ukuvuga ngo uko vyomera kose burya indirimbo imaze kuba yakozwe gratuitement indirimbo bamumeze nk'abayisangiye kuvuga ico wokwipfuza kuyikoresha cose bisaba kusaba uruhusha rero wa muririmbyi mu nyuma yaragarutse naramubwiye ati nukuri wese ubira hahandi kuko urumva acayijana kwa CPG genda kwa CPG agukorera iyindi nawe ko yarinza kwema kugusubirira mwijyana natanguye breze dusoze ikiganiro nkumbure ibibazo bya byinshi nkumbure tuzongera iyo media Sikwetu Pro turi kumwe na Jorova Sikwetu Pro turagushimiye kubona wigoye ukitaba kino kiganiro cyacu yego murakoze cyane tunanifuza yuko hari akajambo kamwe usigarana abakunzi unabasaba kubyonda sinzi ko wanabuze na nkumbura aho ushira ibikorwa byawe nkumbure kugira ngo utange n'akadimiro kawe ugukeneye production yawe aza kwitura ukeneye ibikorwa by'iwanje kuri YouTube uzokwandika Adolphe Bizoza hama ikindi nobabwira studio yiwanje iruguruye 5x5 ako niwasanga atariho ndi ntibisigura ko atariho nzobandi kuko ndafise abakozi basigaraho atariho ndi hama ikindi kigira kabiri ku bantu bifuza ko dukorana muzoze murabanza mwiga n'ikintu nanje nzokunguka kuko hari umuntu azoza akaza kumbwira ngo fasha mugabo aciyumvira nanje muri ivyo nzoya ndamufashije jeho nzokwinjiza iki rero kugira ngo uzi wanje ntuzoza urapfa kuza guco utabanje kwiyumvira ikintu cyo tuma nanje ndyoherwa hama nkagwa karibu muri studio yiwanje tugakorana neza hama mugira umusi mwiza yego abakunzi bamenya N'Ibi Média turabashimiye kubona mwadukurikiranye hama Jorova nawe sinzi ko gira akajambo kabasubika bakunzi ba Washington TV bakunzi bamenya N'Ibi Média bakunzi ba Sikwetu Adolphe Bizoza nkumure mwabyumvise nta kindi tubasaba nuko nyene dukora mugabo impano ushobora kubona hirya no hino gufasha bizana umugisha gusumba gufasha nikuri murakoze cyane yego bakunzi bamenya N'Ibi Média service tubasaba ni yindi no gukora subscribe kugira ngo ibikorwa tubaha natwe bibandanye bitwungukira namwe byongere bibafashe kuguma mubona ama news ya cana ko hirya no hino mu muziki wa +257 stay tuned kuri Menya N'Ibi Média no kuri Adolphe Bizoza no kwa Washington 10 1 2 3 4 Ajorova New Style Rover stay tuned kabiduwiga kabinowi aikinga bijetaya kaputinga mara kumufai ni mutanyira